muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'uyu mwanya. Radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi urugendo rw'amahoro rwa 16 rwabaye mu gihugu cyose kuva tariki 2 y'ukwezi kwa 11 kugeza ejo bundi ku cyumweru. Uyu mwaka rero wabaye umwaka udasanzwe ku bijanye n'urwaruka, kuko urwaruka rwaritabiriye cyane ibikorwa. Ni nayo ntumbero nini nubwo byaraba abarundi bose, mugabo harimo inyigisho nyinshi zijanye n'urwaruka ku bijanye no kuzirikana igihugu mu kubungabunga itunga dusangiye. Uwo ni Epipode Baranyikwa, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urubanza rwa Kabuga Feliciane rwasubukuwe uyu munsi hirahe mu Buholandi. MINUSCA, umutwe w'ingabo za ONU muri Repubulika ya Centrafrica, yongejwe undi mwaka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatangaje ko ikibazo cy'ibice byo mu burengerazuba bwa Tigray kizarangizwa n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Frederic Nkundikije aratubwira uko iki kibazo giteye. Igice ca Tigray cyo mu burengero kizwi nka Walqaita kizoba kigukira Tigray nk'uko ibwiriza shingiro rya Ethiopia ribitekanya. Yamara ico gice cari carigaruriwe n'ingabo zo mu ntara bihana urubibe ya Amhara igihe ingwano yaduka mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2020 hagati y'abasirikare b'igihugu n'abarwanyi mu hari Tigray People's Liberation Front TPLF. Abanya Tigray ibihumbi amajana baromuwe muri ico gice ca Tigray yo mu burengero igihe c'ingwano, kandi barafashwe bunyamaswa gushikaho ubushikiranganji bwa leta z'Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire bwari bwashikirije ibirego ko muri ako gace habaye ubwicanyi bukabije bwo kumara bwoko bw'abanya Tigray n'aba Amhara. Frederic, tugumane tujya noneho muri Centrafrica, aho inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yongerewe umwaka. Ni umutwe w'ingabo MINUSCA w'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica ugizwe n'abasirikare bagera ku 17,500. Uburusiya, Ubushinwa na Gabon bifashe mu itora ry'umwanzuro wa ONU. Frederic Nkundikije nanone tugezeho iyi nkuru. Imiguro iyo ngingo yari yashikijwe n'Ubufaransa. Ingingo ifashwe izotuma izo nteko zibandanya amabanga yazo azoshimikira ku gikorwa cyo gucungira umutekano w'abasivile. Iratera kamo kandi Perezida Faustin Archange Touadera hamwe na leta yiwe kamusaba gushira imbere inzira y'amahoro arama no kugarukana umutekano biciye mu biganiro. Igihugu ca Repubulika ya Centrafrica gitunze ubutare bwinshi kiri mu ntureka ya politike n'ingwano kuva mu mwaka wa 2013 igihe abarwanyi b'Abayisilamu mu murwi Seleka bafata ubutegetsi ku nguvu bagakura Perezida François Bozize. Mu nyuma abarwanyi b'Abakristo baciye batangura ingwano yo kugerageza kwikurako Abayisilamu. Nyuma yaho sentare ijejwe ibwirizwa shingiro yimiye Bozize uburenganzira bwo kwitoza mu mwaka wa 2020, Perezida Touadera yahavuye atsinda amatora yo kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri, ariko gushika ubu aracahangana n'unani w'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Bozize. Ngushimire Frederic Nkundikije kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari by'Afrika. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya yageze i Goma akubutse i Kinshasa. Kenyatta ni intumwa y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC mu bibazo by'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uyu mwanya turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Darius Yariasanka. Darius, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Kenyatta yakoze iki uyu munsi? Kenyatta yageze hano i Goma kuva mu masaha zirenga iminota 15 arangije kugera hano mu mujyi wa Goma. Yatangiye gukora inama yafashe iminota mikeya
n'abayobozi b'intara, abayobozi ba gisirikare b'intara n'abandi amashyirahamwe ya sosiyete sivile n'iy'urubyiruko. arangije iyo nama uko yari ateganyije nyine kujya gusura impunzi kugira ngo arebe ubuzima, yirebere wenyine ubuzima izo mpunzi zirimo mu nkambi aho zituye. niyo mpamvu igihe yarangije iyo nama yahise azamuka i Kanyarukinya, agiye gusura izo mpunzi kugira ngo wenyine yirebere, avugane nazo, menye uko ubuzima bwazo buteye. ubu arimo gusura izo mpunzi. ese ni kuki, niki cyatumye impunzi zihunga? ubundi yasuye impunzi ubu muri aka kanya turi kuvugana hano yasubiye kuri hoteli aho yari kuvugana n'ayandi mashyirahamwe. ubu ari gukora press conference n'abanyamakuru. muri aka kanya turi kuvugana n'abanyamakuru kugira ngo abaye briefing y'akazi ka muzari, wenda n'ibyo yabonye kugira ngo avuge ni intego y'uru ruzinduko yagize i Kinshasa n'abantu yavuganye nabo, mbese ibyo yakoze muri rusange i Kinshasa ahangaha ibyo arangije gukora. ubu aracyahari rero? aracyari Goma kugeza n'ubu, ari kuvugana n'abanyamakuru nk'uko yarangije kubivuga hano kuri hoteli. arangije gusura impunzi ahita agaruka akongera akavugana na sosiyete sivile ko ari ishyirahamwe nini ryumvikana hano ku baturage, rishobora gutanga wenda inkuru cyangwa rishobora gutanga inkuru iyo ari yo yose, kandi abaturage bakabumva vuba vuba. niyo mpamvu uko ashoboye kose ahure nabo. arangije guhura nabo ahura n'abasore bari mu mashyirahamwe y'impinduka nka Ruca n'izindi, kugira ngo ababwire nyine intego y'uru ruzinduko rwe, ibyo yabonye, no kubaha ayandi masezerano n'indi myanzuro wenda ishobora gufatwa n'umuryango w'ibihugu bya Afurika yo hagati y'Iburasirazuba. yego, ndagushimiye cyane Darius yari yasanka ukomeze kandi udukurikiranire iyi nkuru. urakoze cyane. nanjye ndabashimiye. ni radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. kuri uyu wa kabiri urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga. urukiko rwumvise undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya jenoside. yashinje Kabuga gutanga imodoka zakoreshejwe mu gutunda abatutsi bajyanwa kwica. Temistokere Mutijima yakurikiranye uru rubanza aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. mu gihe byari biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya Kabu 009, uyu ntiyabonetse bitewe n'uko mu ijwi ry'umucamanza atarameze neza. ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina Kabu 066 mu rwego rwo kumurindira umutekano. uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bw'Arusha muri Tanzania hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe. Kabu 066 afite byinshi ahuriyeho na Kabu 009 kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. aba bombi kandi batawe muri yombi mu 1997 nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari Zaire, ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo ku Gisenyi mu rwego rw'ubujurire. mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 066 yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'interahamwe w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, nyuma mu 1993 aza kujya mu impuzamugambi w'ishyaka Sederi. imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri jenoside mu 1994. akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ari we Mututsi. uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radio RTRM kuva mu 1993. mu buhamya bwe akavuga ko iyo radio yateshaga agaciro abatutsi ikanakangurira interahamwe n'impuzamugambi kubica. akemeza ko ibiganiro by'iyo radio byagize uruhare mu myitwarire mu gihe cya jenoside no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica abatutsi.
Ku bijyanye na radiyo Muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse, umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga, asubiza ko yo yari radiyo y'umwanzi FPR atashoboraga kuyumva, yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka. Kabu 066 avuga ko jenoside igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo, kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na Kabuga. Akemeza ko izo ntwaro zahawe interahamwe zazikoresheje mu kwica abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya Gisenyi. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi zari zivanywe i Goma. Aho naho interahamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanwe i Goma na Kabuga. Izo ngo zarimo gerenade, imbunda za Karashinikovu n'amasasu yazo. Mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica abatutsi barimo abakuze, abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri Komine Rouge hafi y'irimbi rya Gisenyi. Kabu 066 yabwiye urukiko ko Felicien Kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda abajyanwagaho kuri Komine Rouge kuhicirwa, ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa. Umunyamategeko Françoise Mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na Kabuga, asubiza ko yari umuntu wa hafi wa Bernard Munyagishari wari umukuru w'interahamwe muri perefegitura ya Gisenyi, akaba ari we wamubwiye watanze izo modoka. Mu guhatwa ibibazo, umutangabuhamya Kabu 066 yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga, amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere. Umunyemari Kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kabu 066 bitarangiye. Umucamanza Ian Bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu, ndetse abuza umutangabuhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felicien akurikiranweho ibyaha bya jenoside, guhamagarira abandi gukora jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha ariko waburana ahakana, akavuga ko ari ibinyoma, watigeze yanga abatutsi, ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe. Ibiganiro ry'ijwi ry'Amerika tubikomereze mu Burundi, aho urugendo rw'amahoro rwa 16 rwabaye mu gihugu cyose kuva tariki 2 kwezi kwa 11 kuzageza ejo bundi ku cyumweru tariki 13. Epipode Baranyikwa ni umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu, ayobora ishyirahamwe ry'intwara rumuri na komite itegura urumuri rw'amahoro ruzenguruka igihugu cyose. Araganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri bimwe mu bidasanzwe urwo rumuri rw'inshuro ya 16 rwagezeho. Icyambere ni uko twashize imbere kwigisha bene igihugu muri rusange, ariko dushize ko ingufu zidasanzwe kugwaruka, tubigisha ibijyanye n'ijambo ry'ifatiro rivuga riti abarundi dukwiye kwihatira gushyigikira ibijyanye no kuzirikana igihugu cyacu biciye gushyigikira ibikorwa byo kuzigama iterambere, ibikorwa rusange. Uyu mwaka rero wabaye umwaka udasanzwe ku bijyanye n'urwaruka, kuko urwaruka rwaritabiriye cyane ibikorwa. Ni nayo ntumbero nini, nubwo byaraba abarundi bose, mugabo harimo inyigisho nyinshi zijyanye n'urwaruka ku bijyanye no kuzirikana igihugu mu kubungabunga itunga dusangiye. Iryo tunga dusangiye rero hariho abatabyumva cyane, bibaza yuko ari ubutunzi buri mu mabanki, ariko cyane cyane turasangiye ibidukikije bigize Uburundi, turasangiye inyubako, amabarabara, mbere n'imico kama igize Uburundi. Tubibungabunge kuko nivyo bishobora kuvamo iterambere rya bose. Nivyo bidasanzwe byaranze iki kigabane cya 16 cy'urumuri rw'amahoro. Mwihweje imuri z'amahoro zose zimaze kuba, murabona ko abarundi cyane cyane urwaruka rwitabira akamo ruterwa? Ni ukuri twitegereje ibyabaye guhera itariki ya 2 gushika itariki ya 12 mu Nyonyo, twarabonye yuko ahubwo urwaruka ari rwo rwitabiriye cyane gusumba abandi bene gihugu iki gikorwa kijanye n'urumuri rw'amahoro. Byaradutangaje cyane kuko twagiye turaca mu masanamu dufise, twasanze urwaruka ariko ruritabira cyane gusumba
batandatu bakuze. Mu Burundi kahise karerekanye ko ikibazo c'amahoro camye ari ikibazo c'ingorabahizi. Uruhara rw'ingendo nk'izo eka rw'imuri nk'izo n'uruhe mu gutsimbataza amahoro mu Burundi? Uruhara rw'ingendo nk'izo ni uruhara rudasanzwe cyane kuko akahise k'u Burundi kari karerekanye yuko abantu batigeze bamenya yuko hirya na hariya mu gihugu hari amahoro. Ubu iyo urumuri rw'amahoro ruriko rurazunguruka ni akandi karyo ko abenegihugu bamenya ko igihugu cyose kiri mu mahoro, bamenya yuko abo mu ntara iyi n'iriya bari mu mahoro, bagashobora no gukamisha ayo mahoro ibikorwa by'iterambere. Uru rumuri rurereka abenegihugu waba uvuye i Bujumbura ushitse i Makamba, waba uvuye i Makamba ushitse mu Ruyigi, rukerekana yuko abo mu Ruyigi bakiriye urumuri, rukerekana ko abo mu Makamba barwakiriye, rukerekana ko abo mu Cankuzo barwakiriye, rukerekana ko abo mu buseruko cyangwa mu Rurengero barwakiriye, tukababegesha yuko aho tuvuye bose barungitse indamutso y'amahoro, ko bamerewe neza, bari ku kivi, bariko bariteza imbere, umwe wese kuzuraba. Niyo ntumbero y'izi ngendo. Mu majambo make cyane gose munsi y'umunota umwe kamumotera abarundi muri rusangi cyane cyane kuvyerekeye kubungabunga umutungo rusangi w'igihugu ni nkakahe kamo mutera kandi kuvyerekeye cyane cyane kubungabunga amahoro mu gihugu? Akamo twotera abarundi nuko umwe wese aherereye yomenya yuko ibikorwa dusanzwe duhurira ko umwe wese yofata akanya akabizirikana kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza, hanyuma gishobore no kongera ku bisanzwe, haba kubungabunga isi ndimwa, haba kubungabunga ibidukikije, haba kubungabunga ibi twarondeye, ibi twubatse, kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza mu makungu. Epipode Baranyikwa, umuhanuzi mukuru mu biro kwa President chargé de mission, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Ndabakengurukiye cyane. Frederic Nkundikije, nawe urakoze kudutegurira icyo kiganiro. Ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amashyirahamwe aharanira ibidukikije ku mugabane wa Afurika yizera ko inama mpuzamahanga ya 27 kwihindagurika ry'ibihe ibera mu Misiri izarangira ibihugu byohereza ibyuka byinshi bihumanya ikirere byarashoboye kwerekana uburyo bizashumbusha ibindi bihugu bidafite uruhare mu konona ikirere. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabiganiraho na Landry Ninteretse, ni umuyobozi w'ishyirahamwe 350 ku mugabane wa Afurika. Ninteretse yitabiriye inama izwi ku izina rya COP 27. Aratangira asobanura isano riri hagati y'iryo zina ishyirahamwe 350 rifitanye n'ibyuka bihumanya ikirere. Ico giharuro gisigura igipimo imyuka ya dioxide de carbone itegezwa gushikako kugira ngo ikirere icononekare. Ko uno munsi iyo myuka yaramaze kurenga ico gipimo c'amajana 350 igeze ku gipimo c'amajana 115. Byumvikana yuko isi yamaze kurenza urugezo ntarengwa, niko bivuga rwateze ko ntarengwa rwaramaze kurenga bivanye n'imyuka yagiye yongerekana. Nk'uko uwifise umurwayi akaba ageze kuri kudapima ubushuhe ku rwego rwa 40 cyangwa 41, kandi tuzi ko ubushuhe bw'umuntu akomeye hagati ya 30 n'igiciro. Yego, urumva rero ibi byose byateye ihindagurika ry'ibihe turi muri minsi. Uti na 350 urugero ivyuka bitorenga ko tukaba tugeze ku 400. Ivyo vyuka wise carbone ahanini biva kuki? Ni ivyuka, iyo umuntu avuze ivyuka vya gutyo yumve ivyuka biva mu gutekesha imbabura, ivyuka vy'indege, ivyuka vyiki. Dusigure gato nk'abata utwinjije muri ico kintu ca ni ivyuka nyabaki. Imyuka itandukanye iva ahanini mu amahinguriro ari hirya no hino, ari ku isi, ibihugu byateye imbere biciye mu mahinguriro. Hariho ibyuka bisorwa n'imiduga, hari ibyuka bisorwa n'indege. Ibyo byose iyo biriko birakora ko bikora bya misi yose, hari ico bisokoye. Muramutse ko nk'umuduga urasohora imyotsi, indege zirasohora imyotsi, amahinguriro akoresha charbon, ibyuka bya charbon arasohora imyotsi. Iyo myotsi rero kugira yagiye iba accumule, iba myinshi mu kirere
n'imyuka bya effet de serre hagusubira inyuma ikifatwa n'iyo myuka yabaye myinshi ikirere uko ayo mahinguriro ibi byose bita source de pollution mu mbare ndetse bacishamo kumbura igifaransa kugira gerageze kubisigura ari byo ushobora gukora n'ibyo ushobora kuba mu mbabarire ariko uko ayo mahinguriro araba menshi bikaba byinshi biramera nk'ibyubaka ikintu kimeze nk'uburengeti gituma imishwarara y'izuba iyo yaje hasi tukayikoresha hageze ku isubira inyuma mike ntishobora gusubira inyuma rero n'ibyo byatumye ahanini ubushyuhe bugenda bwongerekana kuva icyo bita revolution du kiyoto mu myaka amajana abiri na mirongo itatu itanguye gushika n'ubu rero ibandanya yongerekana icyo rero twe duharanira muri ishirahamwe ryacu ni uko iyo myuka twayigabanya tukayishyira ku rugezo ruri kuri munsi y'amajana ya cumi n'atandatu na kane na gatanu tukayigerageza kugabanuka naho bitoroshe bitaba ingufu nyinshi cyane twizere twinshi mugabo nitwe tworabira hamwe gute cyangwa ibihugu bitandukanye tuyakora gute tuyimiriza imigambi yahe ikingira ibidukikije bigabanya iyo pollution cyangwa icyo gusukika mu kirere kugira ngo dushike ku rugezo rwiza bigatuma haba indahiro z'ibihe n'inkurikizi biri byayo cyane cyane biboneka ku mugabane wa Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuko ahanini usanga bikabirwa ingaruka aya majana ane twayageze ko ryari galandri ahaheze igihe kinini twaramaze isi yaramaze kugera ku majana ane bikarenga amajana 350 twabwirizwa kuba turi ko kugira ngo isi ntishuhigwe ivyo vyuka ntibirungikwe byinshi ngo biheze bitugirire ingaruka yego amajana ane twarayarenze amajana 50 twarenze mu myaka hagati y'imyaka 80 ama uno munsi tuvuga turi mu majana ya 15 kuvuga ko n'ubu iyo atagikozwe kigaragara kigabanya umwuka biraboneka ko iki gipimo kizobona kigenda kiduga kandi niko n'ibintu bizogenda biba biri gusumba igihe atatwigore tuboneka bishoboka twokorwa kugira ngo tugabanure mu kirere. Urakoze cyane kudusigurira ivy'amajana 350 vyitiriwe iryo zina ry'ishirahamwe ryanyu kugira ngo dushobore no gutahura urugero isi yari itegereje kubako naho igeze. Tuje ku mirongo ya telefone hama rero tugaruke duce tuvugana ku biriko birabirangaho muri Misiri bitandukanye. Twahera kuri Daniel ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri Sanga. Murakoze cyane Diana, turi cyane nitwa Daniel. Nherereye Nyamasheke Ntarambuga uburengerazuba aho Nyamasheke umeze gutega Daniel? Tumeze neza naho aho muri Amerika muranaho twe turakomeye hazindutse hakanye gusumba uko vyari bimeze rando yaraza kutubwira nimba ari hindagurika ry'ibihe canke ari bisanzwe adufashe hano natwe imvura iragwa umunsi ukira cyangwa izuba rikava ibyo nibyo twita imihindagurikire y'ibihe. Reka ca kuba niko kabazo wari umufitiye ndagira ngo abantu dusobanure ubundi iyo yumva ishindagurika ry'ibihe yumva iki mu mutwe wiwe. Ikindi nyanga mu mbarizo Diana ndagira ese ko guhindagurika kw'ibihe biva mu bihugu byose none kuki Afurika usanga ari byo bihugu usanga aribo bafata izo mezi bakazishyira mu bikorwa? Ese biriya bihugu bindi tubona bikomeye byamaze gutera imbere murabyubahiriza ku kigero gikwiye amategeko yo kubahiriza ihindagurika ry'ibihe? Kuko ikibazo usanga aribo bafite imodoka nyinshi bakora ibisasu bakora za bombe nadufasha mu by'ukuri abantu bakora ibyo bintu nigute bakubahiriza ihindagurika ry'ibihe bigacamo. Murakoze. Yego Landry, urumvise utubazo tubiri twa Daniel n'umukunzi w'ijuru ry'Amerika ari Nyamasheke, umwishuro uhinduye utanguriye kudusigurira icari co ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe kumbure mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda biba bimbora ariko ndagerageza nshaka kuvuga ko ihindagurika ibihe byamye hariho icyo bita gutandukanya variabilité climatique na changement climatique. Variabilité climatique ni ihindagurika ry'ibihe ry'inature bisanzwe bivanye uko isi imeze kuva isi iremwa hagiye haboneka icyo bita variabilité igihe ari ryo guhinduka kw'ibihe mugabo bitumye n'icyo amakozi naturel bisanzwe bijyanye n'uko isi imeze uko ugenda yitunganyije n'uko ubushuhe bugenda buduga buke buke niba
dushaka gushika nuko iyo changement climatique tuvuga cyangwa ihindagurika ry'ibihe ubu reka twumvize abajije ahanini ni changement cyangwa ihindagurika ry'ibihe bivuye ku bikorwa by'abantu bivuye ku bikorwa by'ibihugu by'amashyirahamwe amahinguriro byatanguye kuba byinshi kuva mu minsi revolution twita revolution industrielle bitanguye ni kuvuga hagiye haboneka gukoresha les vapeurs machine à vapeur industrie amahinguriro ibyo rero mu kugira ngo bikore ibyo byose ni ibintu bisuka imyuka myinshi mu kirere ibyuka byinshi mu kirere ibyo ni byagiye bituma haba ihindagurika ry'ibihe byinshi n'ubu bikaba biriko biraba byinshi bivanye n'icyo nico rero bita ihindagurika ry'ibihe uti umuntu aba ashaka ko ati uri Nyamasheke canke mu Kirundo canke Makamba ibyo bintu bizana gute ubibona kujya uhora wumva ngo imvura yateje kenshi twari twariho ibihe agatasi iki n'ibindi ibihe byo guteramwo ibihe byo gutera ibiterwa twaba tuzi yuko imvura hariho imvura igwa mu kw'icenda canke mu ntango y'ukw'icumi hakaba kumbure ico bita la petite saison sèche mu kwa mbere hama mu nyuma hakaza urushana hama hakaza n'iki ugiye kuraba uko wobaza uno munsi abakurambere abadukurira canke ba sekuru bakubwira ko ibihe uko biri uno munsi ukurikije igihe mu kakalendriye regional canke culturel byagiye bihinduka byarahindutse kuko uko byari bimeze kera mu myaka kumbure ya 60 canke ya 40 uno munsi mu 2022 siko bimeze hari abantu baba bazi ko mu kw'icumi imvura igwa mugabo nk'uno munsi mu Burundi turazi ko imvura yari yateje gushika naho twumvise abategetsi batera kama cy'abantu babona tuje ku mavi dusenge turabe ko imvura yogwa ako n'akarorero kamwe aha naho imvura yagenda kugwa hakaza imvura nyinshi cyane irengeye iki urugezo busanzwe imvura twari tuzi ko igwako ibyo byose n'ibyo rero bigenda bigaragaza ahanini nko mu benshi mu Rwanda byerekana yuko ibihe byahindutse ubushuhe buraba bwinshi si mu Burundi gusa muri Pakistan mu minsi iheze mwarabonye imyuzure yahabaye ibihugu bya Burayi naho mwarabonye ubushuhe budasanzwe byageze ibyo byose rero bikerekana yuko ibihe biri ko birahinduka uko ibihe byari bimeze mu myaka 50 canke ijana iheze zikimeze ahanini bivanye n'icyo bita icyo bita ibihinduka by'ibihe canke ubushuhe bw'isi bubandanye buba bwinshi ico giharuro gisigura igipimo ni imyuka inshuti zacu n'aha dusoreje ibiganiro radiyo yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC yari yabateguriye kuri iyi saha amakuru yo mu mwanya rero arambuye muraza kuyumva mu mwanya nyine nk'uko nari mbivuze isa moya n'igice nkambashimiye mwese ko mwayakurikiye ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Pije na Nadia Taha Edirwema nawe waruhagarariye ibi biganiro hamwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese kugira ibihe byiza. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi ry'Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino hati yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi ry'Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.